Demain, vos rendez-vous télé. Demain, vos rendez-vous télé. Nk'iyo tuvuye mu bikorwa bya misi yose tuvuye nko mu Kirundo canke mu Yinga sishobora kurengana Ingozi ntafunguye ndavyironderera ca ndabiteka kandi rero kuba amaboko gihumbi si kuvuga ngo ntabwo nyine menshi adondekanije nibijya byo guhuza ibikorwa nk'akarorero nshaka kugira amazi imbabura nkashaka amazi y'ubugari imwe nkagira indi mbabura nkashaka amazi isose ego nkagira isose y'indagara n'irengarenga n'itomati kugira ngo nyarutse aho tuvanye mu bikorwa bya opedade ndabagaburire nk'umuvyeyi abacanye ku kirimba Ingozi none hari umuntu waca ku kirimba akagenda ashonje ivyo ntivyokunda. Mwanamke ni nguzo ya nyumba na maendeleo. The first lady, you are a special woman.